nk'uko duherutse kubitangaza intumbero ya politiki yacu yarahindutse. Ntitukiri umugambwe ugomba gusenyura leta, ntitukiri umugambwe uriko urakora ivyo ushoboye vyose kugira ngo unigire mu menshi imigambi ya leta, ahubwo uno munsi kituragishinga nuko ibibazo bihanze igihugu vyose bitorerwa umuti. Nico gituma uno munsi dushimiye kugaruka ku bibazo bikuru bikuru bibiri, duhanure leta ukuntu vyotorerwa umuti vyihutirwa vuba bwangu. Ikibazo ca mbere cerekeye ubutunzi bw'igihugu. Uno munsi ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, abarundi ntibagishobora gufungura bikwiye, abarundi ntibakironka ibintu vya nkenerwa bakenera imisi yose. Ibi rero birateye amakenga kubera ko uko imisi ihera niko ibintu bigenda bimera nabi. Dushimye rero uno munsi gushira habona inyishu tubona leta igomba gushira ku meza uno munsi kugira ngo ibintu bigende neza. Aha mu kibazo c'ubutunzi turashaka kugaruka ku bintu bikuru bikuru bitanu. Icambere turashaka ko leta yumva yuko iyo ubutunzi bw'igihugu bumeze nabi, ikintu cambere leta igomba gukora no kugabanya amafaranga ikoresha mu bintu bidakenewe. Abarongozi amafaranga bakoresha mu ngendo zabo mu buzima bwabo bwa misi yose, imishahara bahembwa, ibi vyose bigomba kugabanuka. Hariho amazu leta ipanze adakenewe, hariho inzego zitandukanye zidakenewe mu gihugu mu rwego rw'inama nkenguzamateka, amasentare amwe nka sentare igwanya ibiturire. Hariho inzego nyinshi zishobora gufutwa, hariho uturusho dutandukanye duhabwa abarongozi dushobora gufutwa. Hanyuma ubutunzi bw'igihugu amafaranga leta ikoresha mu kubeshaho izo nzego no kuhutwo turusho abarongozi agaca akora ibindi. Ibi bavyita mu rurimi rw'igifaransa austerité. Leta igomba kumva yuko nayo igomba kwiniga gatoya, ikaniga umukanda kugira ngo abarundi batore akoyoko. Ibi rero turifuza yuko leta yobiraba neza, igasubira ikaraba ibi bintu vyose leta ishiramwo amafaranga bidakenewe ikabigabanya, kubera ko ibigabanije uzosanga ica gatatu c'amafaranga leta burya ikoresha ku mwaka kija mu mafaranga mu nzego zidakenewe, mu turusho tw'ikirengera tutagomba duhabwa abarongozi ariko batagomba kuduhabwa. Turifuza rero yuko leta yosubira ikicara vyihutirwa ikaraba itunganya ry'amafaranga leta ikoresha ku mwaka uko rimeze, hanyuma ivyo vyose leta ibona bidakenewe ikabifuta. Ni kurya ko mu nzu niyo uri userugo mu nzu uraraba ukabona uti amafaranga mfise ku mwaka naya, ku kwezi naya, mpembwa ivyo nkoresha ivyo gusuma, namba ntafise inzu yanje gupanga inzu bintwara amafaranga nayo gutya. Ugashize ukavuga uti sinshobora hari ivyo ntashobora kugura ko ntabishoboye uburenganzira, reka nje bike njyame kare kubera ko umushahara wanje ntukwiye ubushobozi bwo kuja gufata indege canke kuja mu karuhuko i Burayi canke kugenda kunywa umuvinyo na champagne. Ibi niko bigenda niyo utwara igihugu. Ubonye amafaranga ya leta mu Kigali make, ugabanya imigambi yose ubona ishobora kugabanuka, igihugu kikaguma gitunganye, ukayifuta ukayikuraho. Ibi leta igomba kuvyihutira. Twarabiharuye dusanga leta ifuse imigambi n'inzego zose zidakenewe, vyotuma leta ica gatatu c'amafaranga ikoresha ku mwaka yose aja ku ruhande ikayakoresha ibindi bintu. Hariho n'imigambi y'ubutunzi leta igomba gufatwa yihutirwa cane kugira ngo amafaranga y'agaciro agaruke mu gihugu. Adushaka kugaruka ku bintu bibiri. Ku mafaranga y'agaciro, ku isoko ry'amafaranga y'agaciro hariho ikiguzi c'amafaranga y'agaciro gishigwaho ni banki nkuru y'igihugu. Iki kiguzi ariko ntikibaho, ni ikiguzi c'ububeshi c'ubusuma gifasha ba bantu bikikamukiza bakiba amafaranga y'igihugu, baguma baja kubesha. Bamwe ngo bagiye kurangura ibidandazwa mu mahanga, abandi bajanye abana ku mashuri hanze, abandi bagiye gukora ibintu biriya kwivuza, bakaronka amafaranga y'agaciro kw'ibeyi nziza, ku giciro ciza, ariko banki nkuru y'igihugu yashizeho, bagaca baja kuyadandaza canke bakaja kuyanyegeza mu mazu canke bakaja kuyadandaza ku isoko y'amagendu ku giciro kinini cane. Uno munsi hari ibiciro bibiri mu gihugu. Hari igiciro ca banki nkuru y'igihugu ivuga ngo idolari rivunjwa amafaranga 3,000. Hariho n'igiciro c'ukuri co kw'isoko
idolari rivunja amafaranga 6,000 y'amafaranga y'amarundi. Ku by'ukuri iki giciro c'ububeshi ca banki nkuru y'igihugu nicyo cica ibintu vyose, kubera ko ugifuse intumbero nyamukuru yo gushira iki giciro, leta yo yumva umengano kugira ngo ifaranga y'agaciro y'Uburundi ntitagaciro, ariko no kwihenda. Ifaranga ry'Uburundi nishobora gutagaciro ngo kubera ko ico giciro c'ububeshi c'ubusuma ugifuse, ahubwo ugifuse utuma amafaranga y'agaciro aboneka ku isoko, kubera ko amafaranga y'agaciro uno musabura kubera ko yabaye nk'inzahabu umuntu wese afise arayaryamako, uyafise ashaka kuyagurisha amahera menshi, hanyuma kubera atayahari mugabo uvuze uti dolari nibizimbe mugabo riboneke ku isoko usanga rihari, mbere wanashaka mu nyuma rica ritagaciro kubera ko n'urifiza nashobora kurinyegeza. Bamwe baca ku ruhande, twebwe mu 2015 ndiko ndicoza kuba umukuru w'igihugu, narabajije abantu banyegereye bati ni mundabire, ndababwira nti mundabire igituma abafaranga y'agaciro azakena ngaha mu gihugu, basanga 80% y'abantu bagenda gutora amafaranga mu banki nkuru y'igihugu bagiye kuyaguza ibintu hanze, kandi umukuru w'igihugu arasa kubivuga ko nawe yabibonye bitaba, yasanze hari batari bake barenda kuyasaba ntibayakoreshe. Twasanze 80% y'abo bantu baza kurondera amafaranga abanyegeza cyane bakaza kudandaza ku isoko hamwe kuri marché noire, baza kuyatora bakayaronka ku ibeyi 3,000 baca bayadandaza ku ibeyi 6,000. Urumva yuko iki giciro kiguzi c'idolari ca banki y'igihugu ni kiguzi c'ubusuma, ugifuse amadolari acagaruka ku isoko acagwira, ntawe yasashobora kuyenyegeza. Neho kujya gufata akarorero udandaza ufise nk'ibitoki byawe waranguye, hanyuma umuntu akaca kubwira ati ibitoki warabiranguye mugabo ndagutegetse ko bigurisha ku giciro kiri munsi yayo wabiranguye ko ucubinyegeza. Ugize Imana ushaka kuronka ahantu bishira ntibipfe ucubinyegeza, kubera ko ubidandaje uko ucuhomba. Amafaranga y'agaciro hari abantu bayafise mugabo leta ikacibatika ko bayadandaza ku giciro ca banki nkuru y'igihugu kugira bahombe ntibavyemera. Twatuzu kuvunjiramo amahera yatwugaye, reka tuyatuzu dukore, reka idolari rivunjwa amafaranga rivunjwa ko 6,000, igiciro ca banki nkuru y'igihugu gifute, ahubwo kiya giciro cyo ku isoko 6,000 kiba ari cyo giciro c'igiciro ca banki nkuru y'igihugu. Mu gihugu habe igiciro c'idolari kimwe, nta muntu agaruka kwiba amafaranga muri BRB wagiye kuyaranguza ibintu hanze. Nta muntu asubira kuza gukubesha ngo arakeneye amafaranga aja kuvuza ko umuntu hanze ngo ayaronke muri BRB ku giciro ciza, kubera arashobora kugenda kuyagura ku isoko abahari. Twararavye kandi igihe nariko ndicuza ko umukuru w'igihugu mu 2015 dusanga amafaranga menshi ari ku isoko hajya mu tuzu two kuvunja amafaranga, n'amafaranga ava muri BRB muri banki nkuru y'igihugu. Abakozi ba BRB barayaha abantu bategenda mu yadandaze ku ibeyi nziza, muzoyagarukana nk'ejo canke hirya y'ejo yungutse. Nuko ubusuma bukora, ugasanga amafaranga y'igihugu niyo ariko aradandazwa n'abajejwe kuyacungera ku nyungu zabo. Ico nico ivyo bituma idolari ribura. Rero futa inyishu yo ibura ry'amafaranga y'agaciro no gufuta igiciro c'ububeshi cyo bita taux fictif mu Gifaransa ca banki nkuru y'igihugu, kiya giciro c'idolari ku isoko akaba ari cyo kibi giciro ca banki nkuru y'igihugu. Ibi biheze uzobona, kandi hariho n'ibindi bihugu vyabikoze uko nyene kandi birashoboka. Ubigize uko uzobona yuko amadolari asubira gukena, uzobona yuko mbere amadolari atagaciro huko ifaranga ry'Uburundi bimwe leta itinya ngo iretse idolari ikavunjwa menshi ifaranga ry'Uburundi zicata agaciro, suko bizogenda ahubwo idolari izotagaciro kuko amadolari azocaba menshi ku isoko, hanyuma atagaciro ifaranga ry'Uburundi rica riduga. Niyo ngorane rero y'ibitoro dufise uno munsi, ingorane yo kuronka ibintu vyankenerwa mu gihugu tugurira hanze y'igihugu ice ihera. Ikibazo cerekeye ibitoro gifatanya n'iki kibazo c'amadolari. Amadolari abonetse mu gihugu ucuja kugura ibitoro, kenshi na kenshi ibitoro ntibikena. Iyo bavuze ko ibitoro vyakenye bababeshe, haba hakenye amafaranga yo kuja kubigura. Leta igomba kumva yuko amadolari abonetse, duhejeje kuvuga ukuntu yoboneka mu gihugu, ni inzira ya mbere, ariko hariho n'izindi. Ibitoro bica biboneka, ariko umuti
wo gutorera ikibazo c'ibitoro ntuca muri iyo nzira gusa. Hariho ishirahamwe ryitwa Interpetrol n'umugera ku gihugu, ni ishirahamwe ry'abasuma, amafaranga rikoresha menshi n'amafaranga y'abantu bari mu butegetsi. Ishirahamwe rero rimwe na rimwe riranka no kurangura ibitoro kugira ngo biduge igiciro, rimwe na rimwe bakanabinyegeza kugira ngo biduge igiciro. No musi igicupa ca kinju c'ilitiro imwe kigugwa ibihumbi 20 mu Buyenzi canke mu ikaratiye hagati. Ibi bigomba guhagarara, igitoro kikaboneka. Bigenda gute? Iyi sosiyete Interpetrol irakingiwe n'abatwara. Kukingira iyi sosiyete bigomba guhagarara. Biranashobotse mbere je mbona yo futwa ikazimangana ko n'umugera ku gihugu. Hanyuma umuntu wese afise umutahe ashaka kudandaza ibitoro, yaba umurundi cyangwa umunyamahanga akaza akadandaza ibitoro, iki gisata cyo kudandaza ibitoro ikabigisata umuntu wese afise umutahe ashobora gushiramo umutahe, niki gisata gikingiwe ku nyungu z'abantu bakeye. Ngiye kuvuga yuko ibi nivyo ukunda ko ibitoro biboneka atari amafaranga y'agaciro. Nsubiye inyuma gato rero ko ibintu by'amafaranga y'agaciro, hariho n'ibindi bintu leta igomba gukora kwa amafaranga y'agaciro aboneke iruhande yo gufuta kiya giciro ca banki nkuru y'igihugu c'ububeshi, kiya giciro c'idolari ca banki nkuru y'igihugu c'ububeshi. Hariho kugarukana icuka ciza mu gihugu mu gihugu. Ugarukanye icuka ca politike ciza mu gihugu, imitahe yaba icigaruka mu gihugu, aba ingenzi zigagendera Burundi. Hariho kugwiza umwimbu. Leta igomba kumva yuko igomba kugwiza umwimbu. Leta igomba kumva yuko igomba gusubira kuzana icizere hagati y'abahora bafasha Burundi, abahora bagurana Burundi, bagasubira bakabwizera. Igomba kumva yuko ibintu nkoreje kubivuga bica mu garukana icuka ca politike mu gihugu, gukora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire abantu baba bari hanze bako bacafuza ishusho y'igihugu. Aha rero twavuga yuko muri rusange yuko leta igomba gufata ingingo nkuru zibiri. Ya mbere no kuraba ukuntu igiciro c'ububeshi banki nkuru y'igihugu gifutwa, igiciro c'idolari ca banki nkuru y'igihugu c'ububeshi gifutwa, ahubwo igiciro cyo kwisoko akaba arico kija kibi igiciro ca banki nkuru y'igihugu. Ubwa kabiri leta igarukana icuka ciza mu gihugu, icuka ca politike ciza mu gihugu. Bisigura yuko abanyamitahe baca bagaruka mu gihugu, ingenzi zikagendera Burundi, ubuzi bukagwira mu gihugu. Hanyuma leta n'ivyo twimbura bice biba vyinshi, umwimbu ucuba muremure. Hanyuma ifaranga ry'agaciro, ifaranga ry'Uburundi riduga agaciro, hanyuma amadolari acaboneka cane, ubutunzi bw'igihugu buzamuka. Nuko bikorwa. Tugomba kandi kwiyumvira ukuntu dusubiramo, ukuntu tudandaza ubutare dufise, tukabusubira tukaraba igisata ukuntu gitunganije, ukuntu igisata nyene kirimo amanyanga menshi, kirimo ubusuma bwinshi, cyose tukagitunganya neza. Tugomba kumva kandi ko ataterambere rishoboka tudafise amatara n'amazi. Uno munsi amatara n'amazi adandazwa ni societe bitari Jidezo, ishira hamwe n'umugira ku gihugu naryo nyene rifutwe. Ridafuswe naho basi tureka abantu bose bafise imitahe, bafise amahera, b'abanyamahanga canke abarundi bashaka kudandaza amatara n'amazi mu gihugu babikore. Leta yishamwe rya Jidezo turashaka kurifuta canke tukariha ikabishiramo ry'abigenga, leta igakura mu mutahe wayo. Naho ugumiza mu mutahe mutoye nishobora gutera imbere utagira amatara n'amazi mu gihugu. Leta igomba kuvyumva yuko ibintu bitunganije nabi, nisubira inyuma irabe ukuntu amashira hamwe ya leta yo yakuramo imitahe nka yose yigenge, kubera ko umugera wicaye amashira hamwe nuko leta tuzi neza giturire kiri muri yo yayihariza, hanyuma igaciya zingamika umunyagihugu agaca abari we anigirwa mu menshi. Ibi rero turashaka yuko leta ivyitaho. Hari ikindi kintu gikomeye dushaka kugaruka ko nuko ibintu dushora hanze mu makungu ntabe yavyo twigera tuvugana n'abatugurira, batubwira bati tubahaya. Tugomba kugaruka tukaza tuganira n'abatugurira ibintu, tukabategeke, tukababwira ati tubibaha kuraya mutabiguze turabishora handi. Hejuru yo kugwiza ibyo dushora hanze, tugomba kandi kumva yuko tutezwa
niho tegeka ibeyi yacu tugahanda n'abatugurira ntitugume twumva ngo icayi muzo kidushora ko kuri amafaranga ngana uko mutaki canke ikawa muzo bituzanira ku mafaranga ngana uko jewe nciye muri Amerika nkaca i Burayi nkaca muri Australia usanga ibihugu byose bishora ivyavyo mu bihugu bitandukanye nivyo bivuga bati tudandaza kuraya banse ushuza kurondera isoko ahandi nuko bigenda leta rero turashaka kandi yuko yumva yuko ibibazo by'ubutunzi mwene ibi iyo turiko turayihanura ivyikora kenshi na kenshi umenga tuyitunga urutoki ibibazo mwene ibi ugomba kumviriza abatari muri leta kugira ngo wumve ko bitorega umuti kwama inyishu ziriho ariko leta rimwe na rimwe irazirengagiza kubera ko bamwe mu bari muri yo bungukira nkuko muri izo ngorane umunyagihugu afise bungukira mwiribura ry'ibitoro bungukira mwiribura ry'amafaranga y'agaciro bungukira mwiribura ry'amatara n'amazi bungukira mwiribura ry'ibinyobwa aha nshangaruka kwi societe Brarudi ishamwe Brarudi najyo nyene nuko nyene uravye niryo ridandaze ibinyobwa mu gihugu imyaka yose kubera ko rirakingiwe usanga kenshi na kenshi naho nyene ari kimenyane usanga harimo ibiturire reka haze amasosiyete menshi haze abanyamitahe batandukanye ibisata vyose kiretse niki c'ibitoro kiretse ic'amatara n'amazi kiretse c'ibinyobwa ibisata vyose bibi bisata bidakingiwe na leta ngo iya ngo akakagwi k'abantu niko kakijejwe ahubwo abanyamitahe bose abarundi abanyamahanga baze babikore niho umunyagihugu abitoreramwo akoyoko ikibazo c'ubutunzi twe tukibona nk'ikibazo ku vy'ukuri cabaye ndanse mu gihugu kandi umukuru w'igihugu biraboneka ko afite ishaka mugabe inyishu zikabura aho biburira rero nuko bamwe mu bamwegereye atanazi bungukira mwizi ngorane igihugu kirimo ibitoro bibuze babo bagwije amafaranga mu mufuko amatara n'amazi ariko aboneka bo babisa amafaranga mu gihugu iyo ifumbire ryabuze haba hari bavyungukiyemo iyo amadevize amafaranga agaciro yabuze ku isoko haba bavyungukiyemo leta igomba kumva yuko kandi burya ugomba gushinga leta hari singomba gushinga leta imwe abantu bari mu mugambo wawe gusa ugomba kumva yuko hariho n'abantu batagira umugambo bagomba kuja muri leta bakafasha hariho incabwenge ugomba kwiyegereza naho zituba ziri mu mugambo wawe ibi rero leta yikubita agashigaruke ku bibazo by'ubutunzi bitorera umuti ikibazo cya kabiri ni ikibazo c'umutekano ku vy'ukuri cyavutse kubera twasubiye mu ihumbi mu 2015 hariho abanyepolitiki bahunze bahitamo kuza barahungabanya umutekano hariho intwaranga imideheto zahunganya ibigwanisho hariho imiheto zonyene hagati mu gihugu zitanahunze zayiciyemo ibice iki ni ikibazo gikomeye gifatanye n'ikibazo ca politiki leta nirondere inyishu za politiki irondere ukuntu ho kuguma itunga urutoka abantu igihugu vyo hanze mu Rwanda nibwo ruhungabanya umutekano w'igihugu yikubita gashi burya naho igihugu co mahanga co bagihungabanya umutekano w'igihugu wawe w'igihugu cawe kiwuhungabanya kubera ko mu gihugu cawe utisunganije abarundi bari kumwe babo basenyera ku mugozi umwe naho igihugu c'amahanga coca ngo kize gukoresha abarundi ko bagikoresha abarundi ico gihugu kije guhungabanya umutekano w'igihugu gikoresha abanyagihugu gikoresha abarundi naho rero vyoba ivyo bagiriza u Rwanda ari vyo sinibaza ko ari vyo ariko naho vyariko bari vyo abarundi uri umukuru w'igihugu urabutireka nisunganye wanje abarundi dusubire dusenyere ku mugozi umwe ntihagire umuntu aducamo ngo aze aduteranye ibi rero leta niyumve yuko hariho ico bita malaise mu rurimi rw'Ifaransa hariho icuka kibi hagati y'abanyapolitike hariho intwaramiheto kuraho ibi bintu bituma haba kutumvikana icarira ikibazo c'umutekano muri rusange uvuga uti n'umwe bw'abarundi bugaruke dushobora kuja amatora twese hashobora kuba ata murundi ari hanze y'igihugu abuzwa gutaha nta mutekano w'igihugu uzobona uhungabana nari nabivuze kare burya nta munyepolitike n'umwe yiyubaha yiga yemanga igitero cisha abantu ariko kwibaza ngo abanyepolitike ntibaba bafise ukuboko mu bitero vyica abantu bawihenza ahubwo abanyepolitike bagarure musubira mwumvikane hanyuma ikibazo c'umutekano gica gikurikira nta n'ibindi ukora
umuti wacu wabonetse. Ndifuza yuko leta itegera neza ko mu matora yimirije, mu gihe amatora yoba meza, atakibazo cy'umutekano dusubira kugira mu gihugu cacu. Leta niyumve yuko iki kibazo gifatanye n'ugwaserera gwavutse mu 2015, hanyuma yicarire iki kibazo muri rusange mu gushaka gushira hamwe abarundi bari hanze batahuke, ababishaka bose baba bari ku mitahe n'abatari ku mitahe, iyo mitahe ifutwe, hanyuma kuneza y'igihugu twese twubake igihugu cacu. Nta muntu azura kuducamwo, n'abanye politike b'ibiziga vya politike baguma biyitirira ko bakora politike barayihevye, barakukuruka ba politike ntibazosubira kuronka aho baca ngo badandaze umutekano muke mu gihugu, kubera ko leta izoba yagaragaje yuko ata muntu n'umwe yategetse kuguma mu buhungiro. Ariko utegetse abantu kuguma mu buhungiro, naho baba bari ibiziga vya politike, baba baronse igituma bakoresha bati leta yaratwirukanye kandi turabanye politike bakomeye kandi ata muntu n'umwe bafise mu gihugu abashigikiye. Ugasanga rero baca badandaza umutekano muke mu gihugu, ugasanga baragira uruhara kubera ko nabo baca baronka inyungu muri uwo mutekano muke uri mu gihugu. Leta rero nikore ibishoboka byose kugira ngo ibibazo by'umutekano bitorerwe umuti muri rusange, mu kuronderera umuti ikibazo ca politike, umuti w'ikibazo w'icuka ca politike kibi kiri mu gihugu.